mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherere hose ni Olivier Hakizimana turi kumwe na Nathalie Nyamoya twongeye gutegwa iteka ryo gusangira namwe ibiganiro aho muvyumviririza ari muhira ari mu nzira muri ko muraja ku kazi hariho hose twizere yuko Imana yongera kuvugana namwe bice muri ibiganiro isubire kubugura amaso isubire kubatahuza abana banyu abana b'ababanyi abana b'inshuti ariko hariyo n'ikindi turiko turavugana na Nathalie twasanze ari cankenerwa cyane no gusubira nawe uri kuriyumviriza biragufasha gutahura uko wakuze canke uko waruri ukiri umwana muto ndibuka yuko turiko turagiriye etude hari ibintu nabonye kumusanga cyane ibona kera mu bwana uko nari imeze kandi bigatuma abantu batantahura rimwe na rimwe nanje kom abagukikuje batagutahura hari igihe ucumva nawe umenga urafise agasopo hari ikintu kitameze neza ku buzima bwawe hari umuntu yigeze kuvuga ijambo ngo iyo ushoboye gukiza umwana muri wewe ubukuze burya acamererwa neza hari abantu uyu munsi nitwagera ku bihe by'ibikomere tuzobivuga ko cyane abantu batrena ibikomere bagize kuva bakira abana batoye ku buryo n'uyu munsi bikibafekta mu mahorasiyo bafitaniye n'abantu maze uwo muntu akamavuga ati ariko jewe kubera iki umenga namafitaniye ingorane n'abantu bose apana umuntu umwe apana babiri apana batatu aho ushitse hose umenga ni vya bindi vy'amavyiro produce rero aho ushitse hose iyo hama hero produce vya bintu nyene novuga ikibazo kumbure saho hantu hose usanga ari wewe nico gituma rero nkuko twabivuze dukunda kubisubiramo kenshi ingorane nyamukuru kenshi nk'abana b'Imana iyo tuyiciyemo nabonye Imana itaza ngo ihindura ivyo urimo ihindura wewe ubirimo nukuri ico kintu uzokiraba muri Bibiliya hose Imana imisi yose idiringa n'umuntu uwo nyene agomba ko ababanyi bahinduka bubakanya hinduka abana bahinduka ihindura wewe rero ni vyiza c'est hyper important kugira ngo ushobore gutahura nawe uko wakuze caractère wakuriyemwo hari igihe bishobora kugufasha gutahura ibintu bimwe bimwe rero nagomba guha ikaze Nathalie ariko imbere yaho nagomba kubibutsa yuko ariyo chaîne ya YouTube dufise yitwa Baho Podcast murashobora kwiyabonesha hama mukakirika no kuri ka gakengeri kugira ngo notification muzohore muzironka mu gihe dushize ko inyigisho ariyo yose mudufasha no kuzipartaja hari abantu bariko barazironka hirya no hino nimba hari abantu babagenzi uzi vyofasha ntutinye kubapartaja ni Baho Podcast Imana ibahezagire rero karibu Nata nongeye kubaramutsa kandi n'ukuri ni bakwe yo gusubira gusangira namwe ijambo ry'Imana hari abantu twatubwiye bati ahubwo rero izi ansema zo kubana nizo ziduhezagiye cyane aratangaye kuko nibaza ko ari ahantu ntiyumva neza mvuga ntibashaka siko tuzovyumva ifo ko natwe tubitahura ubwacu mwa nkuko twabababwiye twasomeze article byaratworoheye cyane kubona ibintu byinshi no kubona abana bacu biciye muri izi enseignement rero nkuko ivyo bivuze kandi ni vyiza yuko kufise umwana ni vyiza ko abimenya kutafise n'umwana yiga no kwitahura akavuga ati mbega za ntambara nagirana na mama na papa nabo tuvukana ni kubera nemfise intemperament nuko nari imeze je rero c'est vrai nari umuntu ndumumera nkurike nkuko nababwiye kandi namye ndumuntu ari solitaire hari igihe ho uri umuyabaga uhoje nakijijwe nkiri muto mu adolescente bice byitwaho gucusa nk'utandukanye n'abandi rero kubena nemfise yo temperament y'aba melancholique je gukizwa ntivyanteye ikibazo kureka ko abandi batumva nkiko je ndavyumvamo kumva yuko bashaka kunwenga ntaco vyangira kuko nta n'abagenzi benshi nari mfise parce que uko tuzozo turabibona umwana wo mu melancholique yari tangwe kuzarakura cenca namaze kumuyabaga hari gihe usanga atafise abagenzi benshi si umuntu qui crée beaucoup de relations kuko mu buto bwiwe mumenye ko umuntu agerageza kuba perfectionniste hama muri perfectionnisme kenshi harazamwo intambara z'ubwoba ese nabigize neza nabikoze neza none ujya umuntu aza kwibona no pa kwibona neza ariko deja ubanza kuja mu ntambara yawe wenyene mbiga ibintu ni vyiza rero uwo mwanya nturonkera uwabandi eje ndibuka nkiri muto vraiment ndi muri primaire
mbonye nk'abantu bitwa ko abana twigana deuxième primaire sinshobora kubyibagira nkasanga bimwe by'amagurupe sinzi ko byicibuka ibintu by'abashiki byo mu magurupe ngo naka muri gurupe ya naka muri gurupe ya naka ntangiye kubona bitanguye byaranyohera kumara iyo recreation yose ndiko ndazunguruka jenyene ndibuka ko hariho umuntu wo muri umunyeshuri antuka yari muri secondaire antuka yandute avuga ati urafise problème kuri kurazunguruka wenyene muri recreation wenyene comme ça ne me faisait ni chaud ni froid ubu ko iminsi ngene niho ntahura en fait ok ni kubera nari mfise iyo tempérament mélancolique byaranyohera gusohoka mu bantu biranyohera kuva mu bantu biranyohera kuja ahantu hajenye kandi byaranyohera no gucura intimba très facilement rero maze no kuja muri adolescence n'abantu aussi muri adolescence mu article twasomye n'abantu bataja mu kivunga bisigura ko bari abantu bashobora kuba protege cyane kuri iyo temperament kutagira de mauvaise relation de mauvaise influence ugasanga nta bagenzi babosha nabi benshi bahari agize imana mbi akamugwa ko acajayo afonse sur mugabo n'abantu muri rusange je dis bien muri rusange bashobora kurindwa kuko n'abantu batangura kuba solitaire je rero nari vraiment solitaire hegereje kuko ntaca nakizwa osi ni ibintu je kisa n'amapagute hamwe abantu mvuga ngo je ngo vyaranguye ngo hari abantu bampevye ntaco naco vyabwiye cina none je nahinduye ivyimviro nahinduye ingendo none problem mfise niye nabo muri rusange nabo tabarakijijwe n'abantu batinya nkuko twigejeje no kubisoma muri article n'abantu pahize batagwa mu vya byo gusambana kare paraporo y'abandi je dis bien paraporo y'abandi kubera iki n'abantu baharura hama nsaminda uri umukobwa hama ngo arasida hama c'est quelqu'un qui sont calculateur avant yuko bavuga ati hewa dufugira nk'abandi neko ndavuga na Olivier nti umusanga imbere y'ikibazo canke imbere ya tentation umusanga ahayajisa gute ati hewe sinshaka gushavuza donc umusanga biroroshe cyane kwagira nk'abandi kwakora nk'abandi umuflegmatique nawe avuga ati sha jewe vraiment nibampamagara 2 3 fois 4 fois umugenzi wanje niba ari malheureusement aragenda kayombekere umukorehiki nawe avuga ati bajya umuntu yabaye wa mbere muri bibirofa yaba birofa yaba vyiza ashaka kuba wa mbere donc umuntu susceptible aussi yo kugwa mu ngorane ariko umumelancholique avuga ati je ikintu ntacumvise ntaconjamo rero c'est quelqu'un qui calcule n'umuntu akalcula très rapidement le pour et le contre même no muri adolescence ibintu kuko ndibuka aussi ndibuka nkiri muto umwoko yagiye kudutora aza kudutora muhira avuga ati ingo ndatware kuja gufungura gato nakunda gato n'ubu ndacaze kuna vraiment hama ariko uwo munsi atubwiye tugende mugabo vyaye bibujijwe kuva muhira utabwiye mama none urumva wa telefonye mama beneda iyo gato yadutwaye bien sûr araduhutagiza ngo ariko ngo namutelefone ngo ni bon kubera ntari convaincu information yampaye iyo gato yarananiye gufungura yarananiye kumira ni non il y a une chose tutakoze jewe simfise approvement yuko mama yavyemeye abandi batafise iyo temperament kabisa barazishishuye izo ntuze ati tonto ko ibitubwiye twagiye twashibutse rero ce sont des gens qui méditent qui anticipent n'abana n'abakiri bato biyumvira cyane sinzi ishora ivyo kongereza kuri ico kintu twavuze yuko ari abana bari cadre novuga iyo cadre rero irabaproteja irabatabara donc nico kintu gikunda kuba nico gikunze kuba mu buzima bwabo kuko wibuke yuko nkuko Nathalie yarabivuze ndabisubiramwo umusanga kenshi ari preoccupa cyane cy'ubundi yiyumvira ntibisigura yuko no mu melancholique ataziyumvira mugabo wewe iyo abandi ivyo biyumvira bidakadrana n'igicapo ciwe nibimukorako ikibi nuko ico bamwiyumviriye ko yumva gikadra no muri domaine de définition yiwe iyo cadre yamaze gushinga urumva niho bimukorako rero nk'ivyo reka aravuga vy'ubusambanyi canke bindi nk'inzoga gende ibintu vy'inzoga kugira ndabijemo muri groupe urumva yari uko bambwira bati ucuma umuntu agezweho nawe urumva cyane ko nari timide aussi fare kugira ashobore kuvuga barambwiye bati ebana ukubise nka tubiri ururimi rurasokoroka ebana ntuvuga uraririmba urumva donc harimo ico kintu cya approbation kwemegwa na groupe
rero gurupe irafise novuga influence nini ku musanga ikagira influence nini ku muflegimatike atagomba kubabuza amahoro atagomba yuko haba intambara atagomba confrontation kuko avuze no baca bamubwira yisigure cyangwa baca bamwanga hagaca batanze baca bamurengera ibyo rero kenshi aca kubitwa hasi umukorerike nawe afise ingene ariko aratagetinga ku nyungu ziwe iyo gurupe izomufasha gushikako rero ku mwanya muto arashobora kuvuga reka nje muri sanse yabo bazomfasha banye gushika kuri ibi n'ibi ariko mu melankolike umve mushake mu b'igihugu cyose muri kadire yiwe iyo kadire ica imubera nk'umutaka umuproteja ibintu biragwa arahafutse ntibimukorako urumva nk'ubu hari igihe duhora tuvugana na natali yo wumvise uyu muntu ibintu yatuvuze ko yagize iki nkabona wewe ni ukuri ntibimubuze amahoro ariko ujye niyumvire none zo mu telefone namusigure ko atumvise neza ko atatahuye neza ko wewe si iyo ngwana ari urumva yacumvise aravuga ati oke ubuzima bukabandanya naho rero uca usanga n'abo ba melankolike barafise ingene usanga imana yaba zigamye biciye muri iyo kadire y'uko bateye burya ingabire bibiri ivuga ngo ingabire y'umuntu imwugurira imiryango ikamushyikirana ahakomeye ariko burya n'ingabire y'umuntu imwugarira imiryango kuko burya bagukundira iyi ngabire uraraba imiryango imaze kuguruka mu buzima bwawe ni paraporo y'ingabire imana yaguhaye ari mu kazi ukora ari mu byo ugenderamo ari no mwubakanye icyamukoze ni paraporo y'ingabire nuvuga ufise muri wewe ariko n'abakwanga uzurabe bakwankira ngo aravuga cyane ngo araturenza urwamo ngo ariyemera rwose yakumukorera icyo mutipa ariyemera icyo mudada ariyemera rwose yarigize ibintu urumva burya nawe ntawe umenye ikimuvamwo ngo ntawuzi sinzi icyo nataragira avuge nk'uko ibyo tuba turabivuga by'abana b'abamelankolike ni abantu baba mu byiyumviro byabo nicyo gituma ikibanza cy'umubyeyi gikomeye cyane nicyo cyetabirisa amakadire ayo makadire uyashyizeho kare ukamubwira ati ibi ntibibaho kuko wumva umwana uko biri kose araregwa selon izo temperamo zose two turavuga ni umurima iyo urimye neza umuntu afite temperamo melankolike bisa nk'uko byokorohera gushiramo izo kadire kuko naturellement arakunda ro kadire iyo temperamo izoca imubera ingabire nicyo gituma chaque parent bijyanye na temperamo afise imwe twavuze ati uri umukorerike ingene ufasha umwana kureka kuguma wicurikira kuko twarabonye tuko turasoma muri ibi bitabo yuko iyo ubundikiriye rwose mu ntambara z'umumelankolike nk'umwana muto yumami umenga ukuramo ubundikira ukuramuproteje umenga ukuragaburira gucura intimba kwiyiwe bituma atabivamo kare ariko ishizemo aya kadire kiba icobo kirekire kizomugora kuvamo exactement bisigura yuko birakenewe yuko uramenya ingene ameze uramenya ko acura intimba uramenya yuko araronka utwo tufaze ni byiza kuba ukumenya icyatumye ajyayo nk'ubu uje iyo batashe ari batatu je suis très alerte kuri uwo mumelankolike namaze bite umunsi bumeze gute d'ailleurs ntuhenda no kubimubaza ashika ngaho uvuga ati j'ai une mauvaise journée iki ni iki cagushavije ikintu ugasanga n'akantu gato surtout toute une journée ugacutanga kumwesplika ukamuruhura nguri sûr ngo dongo rero ngo hari igihe bambwira ngo ikintu wari wambaye si ciza cyangwa iyi masike ngo yari imeze nabi akaza umutima wabyimbye kurusha abandi urumva akaca yibaza ati none sindi mwiza ugatangura kumuhumuriza ifo être alerte kuri utwo tuntu duto ugatahura ko ariko ameze hama ukaca umugaruka ukamubwira reka kujamwo reka kuguma gutya niyo responsabilité y'umuvyeyi kuri uwo mumelankolike bituma bimuha kadre kumuha iyo kadre bituma amaze gukura bizomubera parapluie ibimufuka vrema kuko utamuhaye kadire ibyumviro byose bibi nibyo bice bimuhera parapluie donc nicyo gituma ashobora gusombra facilement hari ya move parapluie abandi bose aho gusanga atangorane zirimo ariko imvura yo kwidodomba ya depression icimugwa ko wese atangorane na gatoya tukanumva bikomeye numva biryoshye kuko natwe turi ko turabivuga bisubira kutwibutsa ibintu byinshi bikatwereka n'ibintu ku bana bacu bikatwereka n'ibintu ku bana b'abagenzi bacu ni ibintu biryoshye rwose ikindi nacyo nagomba kuvuga paraporo y'abamelankolike ni uko nabonye ari n'abana bavuga ukuri nk'ikintu cyo kubesha
ni ukuri mu bana bacu batatu harimo umukorerike harimo umuflegmatique sanguin navuga ariko umumelankolike ni ukuri akivuga kujya kiri niyo bapanze ikintu ngo bakivuge ukuntu wowe usanga yavuze ukuntu munyuma uwo bavukana akamukubita cyangwa akamubwira ukabona mugaba akabura ingana bivuga akabura ingana bicanganya ariko hari uraho abana w'umukorerike kabisa arabicanganya ku buryo ari we yamafise raison urumva roderine moni we ayigira hakaba n'umuflegmatike nawe avanze n'umusange atagomba kubabaza urumva niyo yisoko kubesha ni ukugira aguporoteje ni ukugira kuryohere n'iki ubundi wewe ebana ni crash ikintu ni pa uko nyine akivuga uko biri rero nanagicishijemo muri odiyo iheruka turafise ingene twakuze mu ndere y'Ikirundi urumva aho umenga umwana adafite uburenganzira bwo kuvuga icyo yiyumvira ndazi yuko n'ababyeyi bariko baranyumva bari mu Burundi hari igihe bavuga bati ebana aha rero urashitse ugira utangure utuzanire ibyo muri Canada utuzanire iby'i Buraya oya ndi umurundi ndamaze imyaka mikeyi ngaha mugabo nagomba kubabwira burya umwana nuko afise umubiri w'umwana muto ariko nagomba kukubwira mu maso y'Imana afise agaciro kamwe hamwe nawe nicyo gituma iyo atangiye kuvuga ukamuzibya cyangwa ukabimuhora cyane hasi ndiko ndavuga ngo permete yuko yivugira murabona iby'abana bakuriye ino muradavyumva nanje rimwe na rimwe nkaba nkumva imitsira arahanze nkavuga ni mana iki cana uwo kinzanira Burundi kabisa gatoye umuntu kamushira ku murongo donc ni ndiko ndavuga kumviriza umwana ingene yiyexprima ivyo avuga ibimurimwo ukamenya ingene umukadra kuko mwibuke ni mwebwe shusho y'Imana afise mu maso yiwe ce sera facile yuko mugira Imana uko iteye yarabonye ico gicapo igicapo cawe gitandukanye cane n'igicapo c'Imana mugiye ariko arakuvugisha utamuha akanya ngo umwumvirize bizotuma niyo uriko uramwankuraje kugira ngo ashobore kwiyexprima ashobore kubwira Imana kizoba ari ikintu kimugora urumva na cyane cyane ko melankolike n'abantu plus babroya du noir bari muri monde yabo ni muri iyo melancolisme nyene niki ugasanga kwiyexprima si ikintu cihuta rero iyo aje akakubwira uko ibintu abibona uko avyumva hari igihe rero ufata umwanya n'ukuri iyo exercice natali hari igihe mpora numva ariko aravugana n'abana ndabaraye nkicara nkavuga ni mana warakoze kuko jewe abana bariko nukuri abantu barazi yuko ndi imvuzi ndavuga ndafise inyishu ziba ziri hafi ndazi kwigovyora ndazi ariko abantu iyo bambajije nukuri ibibazo vyabo je ndasanze biruta ivy'abakuze nukuri ibibazo vyabo vyama binanira urumva donc natararabishura ku buryo ubunye naramenye ndabakatisha kwa Natali ntimurarindira mubaze mama wanyu urumva umugabo ubu ndiko ndavyiga nanje nkagerageza havuga nimbo ico nta nyisho nagifitiye canke iki ndakibona ukunye hari n'igihe utinya kumwishura kuko wibaza bice bizana ibindi bibazo nta ngorane umwana umubwiye uti ibi sinavyumva canke ngiye kubibaza nanje nzogusigurire birakreye ikintu c'ukumva erega ivyo navuze nanje birafise importance burya c'est pas une folie ariko ndexprima n'ibintu n'amajambo afise ubwenge ariko iyo avuga ibintu byose ukabikasa ukabicira hasi hari igihe atangura kuvuga ati kumbure simvuga ibintu by'agaciro icyo kintu rivyo ariko aravuga nico kuko umumelankolike ararimbura cyane kuri reaction n'umuntu asoma wose kuko n'umuntu ashavura wose azi gushavura donc kubona ko abandi bashavura bibona cyane n'abana bose muri rusange barabona yuko abavyeyi ashaka bahinduye ico nabonye nuko kuko nanje ni melankolike narasavye Imana namansenga nsaba ntimanda gusavye umpe ubwenge bwawe na sagesse yawe bijanye n'ibibazo bana bambaza umva nabana bagira binjire kuba bayabaga 10 ans et demi on a fait 8 ans, on a fait 5 ans, ça va encore. Il y a des questions gênantes sur la sexualité. Par exemple, yumvise mwibarabara mbobo bana ugasanga urabuze yukwigwa. Hamacha namwe ntimana sinshaka kubesha. Narize avuga ati Imana, je sinshaka kubesha. Ni mugabo. Hari uzompe sagesse. Iyo umwana yumvise ko utagize ubwoba, ariyugurura. Ico kintu nakibonye kuko fait au fond niyo dukara kuko twagize ubwoba twebwe abavyeyi reka
ni uko umutima wakuvuyemo c'est parce que tu n'as pas la foi sur le moment là muri ako kanya rero icyo nabonye ni uko plus wiga gutuza surtout ko melancholique je suis Yesu atarabandanya kungendera narasha naraguruka naragira ubwo urumva uca nantisipa ibyo bintu mbajije mana yanje donc urumva ubona yatwaye inda mwicaranye muhira byose ucuba wapfuye ariko ndigamwa ntimana umpe kubona wowe ingene ubona umpe gutahura ko uyu muntu mugani wa Olivier ari umuntu un être entier en petit kandi mbega Yesu iyo wowe uri wewe muri aka kanya uri kwishura gute wari kumuhamahamura wari kumutera ubwoba haba ntibisigura ko je n'ai pas d'échec ah oui il y a des fois mukapota mbega nkavuga ntimana muri ako kanya uzompa ubwembwe bwo kumenya icyo mvuga n'icyo ntavuga ariko uzompa aussi n'ubwenge bwo kugushima igihe mvise intege nke ngo nige kurekura mais abamelancholiques ils ont besoin de savoir de comprendre ni abana bazokubaza ibibazo byinshi biruhishana kuko ils sont dans le monde des idées ils sont dans le monde des pensées mbega iki kigenda gute mbega ibintu bigenda gute mbega bazo yamari mu vyiyumvire rero yamaze kubona wa mumuhahamura aca yinyegeza aca yifunga kubiramworohera kunyegera biramworohera kuja kure hari umuvyeyi hava yicurikira ati none gamana abana banje canke wa mumera kuri wanje naramwishe oya bihereza Imana peu importe les erreurs umuntu akora uko biri kose nta mwana nta muvyeyi mu parfait abaho nta muvyeyi w'igitangaza abaho uko wowe warihenze dans le passé Imana irashobora kubikoresha ikabikuramo inyungu z'ibitangaza ugasanga urahindutse n'umwana aragushinga intahe yuko hari ikintu kizima gihari hariyo icyo nagira mpereze ko twarabonye yuko abamelancholique barafise ikintu cyo gukina canke novuga ni indirimbo bakunda kuririmba cyane yuko bari victime urumva bari maritiriza dukoresheje urwo rurimi dukunda gukoresha mu Burundi urumva bakumva yuko ari maritiri akumva yuko ntakundwa ntagirike iyo ni yarme nabonye amatamperama abana bose bakoresha ariko abandi bayikoresha nka arme yo kugira ba manipule ariko melancholique arabikraya donc arumva yuko murakunda abandi kurusha jewe abandi murabaye vyiza kurusha jewe donc novuga ni low self esteem donc ikintu cyo kutiyemera donc ico kintu ni vyiza nk'umuvyeyi kukimutabaramwo hakiri kare ukamubwira uti nubwo ntaguhaye ivyo nahaye abandi ntibisigura ko ntagukunda ntibisigura ko utagira agaciro ko mari umuntu ari mu bwenge urambubwira nabikoze kubera iki niki niyo bimusiguriye arabyumva urumva umusange waragikoresha kugira ngo manipule mu ma emotion arabe yuko uca uhindura decision rero twagomba kurangiriza ngaha nimba ari ikibazo mufise ku byerekeranye n'abana b'abamelancholique aba bafise bariko barahokonesa murashobora kutwandikira murashobora kutugira audio ariko tuzobandanya muri audio zikurikira tuvuge ku zindi temperama Imana ibahezagire mugire ijoro ryiza abandi nabo mugire umunsi mwiza amen bye.